Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Niyongeko. Ndabaramukije mfitirawe bakunzi ba radio RPA nongera ndabaha n'ikaze jyano makuru twabateguriye turi ku munsi wa kabiri genekerezo ya 19 gitugutu umwaka wa 2021 ingingo nkuru ashimikiye ko biragoye ko Evariste Ndayishimiye aramutswa igihugu cy'u Burundi afata ingingo hanyuma ngo iheze ishigwe mu ngiro kubera igitsura tegwa n'akagwi k'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD ari nawo akomokamwo akagwi imbere kandi amufashije gushika mu kibanza rimwo muraza kumva umwihwezo wa Rendaste Hatungimana yagendanye cyane na President Ndayishimiye. Abanyagihugu muri komine Rugombo intara ya Cibitoke bidogera ibitungwa by'umushikiranganje w'intara hagati mu gihugu bigeramiye imirima yabo mu gihe bibujijwe ko hari ibitungwa byiyerereza ku gahinga kuva ku wa 4 gitugutu uyu mwaka. Nayo kwishure ryisumbuye rya Rugari mu ntara ya Muyinga havugwa ubukene bw'amazi ibiheza bigatuma ubuzima bw'iryo shure buhungabana ndetse bikanagorana ko amabwirizwa y'isuku yubahirizwa. Mu mpera zano makuru turaza kubibashikirako mu kanya turinjira mu idonido. Ndasubiye kubaramutsa duhere ku nkuru y'umutekano iciye ku masonga. Jonas Nshemezimana batazira mahara wo ku mutumba Kirehe muri komine Buhinyuza intara ya Muyinga yaratuwe ikiziga kuri uyu wa mbere ku nkengera z'uruzi rwitwa Nyabwuya ruri muri komine Kigamba mu ntara ya Cankuzo nkuko bivugwa n'ababanyi biwe ngo baheruka kumubona ku genekerezo ya 15 uku kwezi. Abashinzwe intwaro n'igipolisi bamaze kumenya ibura ry'uyo mugabo baciye baja kurondera mu ishamba cimeza rya Ruvubu aho batoye ikiziga ciwe kiri ku nkengera z'urwo ruzi Nyabwuya. Ikiziga mbere cari camaze kononekara. Abantu babiri baciye bafatwa ku mvo z'amatohoza bakaba bafungiwe mu gasho ka komine Buhinyuza. Tubandanije mu bijanye n'agateka kazina muntu hari umukozi w'ishirahamwe Regidezo afungiwe mu gasho k'igipolisi c'Inyamiramabi ku mugwa mukuru w'intara ya Karuzi haraciye ukwezi. Yagirizwa kwiba insinga z'umuyaga nkuba. Inshuti n'abagenzi biwe basaba ko yokugwa muri ako gasho kuko iminsi itegekanywa n'amategeko yarenze. Idonido na Eroge Kwizera. Clovis Nkunzimana niwe mukozi w'ishyamwe Regidezo afungiwe mu gasho k'igipolisi c'Inyamiramabi Ikaruzi kuva ku igenekerezo rya 18 Nyakanga uno mwaka. Amakuru ava ku mugwa mukuru w'iyo ntara ya Karuzi avuga ko uwo mukozi yafashwe ariko yiba insinga z'amatara z'iryo shiramwe akorera azikura ku byuma by'umuyaga nkuba bishinze muri komine Gitaramuka. Abanyagihugu bamenyesha ko uwo mukozi wa Regidezo asanzwe ari cegera c'urongoye abandi aho ku mugwa mukuru w'intara ya Karuzi. Abanyagihugu bavuga ko yafashwe n'urongoye zone Gitaramuka ari kumwe n'imbonerakure. Abanyagihugu bavuga ko mu minsi Clovis Nkunzimana amaze muri ako gasho atagira n'uwumugemurira. Inkuru ziva aho Ikaruzi zivuga kandi ko Clovis Nkunzimana amaze gusaba akatari gake gukugwa muri ako gasho. Clovis Nkunzimana yaramaze kurenza iminsi 14 itekanywa n'amategeko yo gufungirwa aho mu gasho k'igipolisi c'Inyamiramabi kuko ahamaze ukwezi kose. Inshuti n'abagenzi biwe basaba rero ko uwabo yorekugwa canke akarungikwa muri parike akumvirizwa. Kuri ibyo twagerageje kurondera umushikizamanza wa Republika mu ntara ya Karuzi Harerimana François ariko tukaba tutashoboye kumuronka. Eroje Kwizera urakenuye. Urongoye sendika y'abigisha CPDK Gerard Niyongabo yaraye ijoro ryiwe rya mbere mu bihoro rikuru rya Mpimba riri muri zone Musaga komine Muha mu gisagara ca Bujumbura. Yagirizwa kwihagira ibikoresho by'iyo sendika. Urunani rw'amasendika y'abigisha FENASEB rugatera ibyatsi ingingo y'umushikirizamanza wa Republika muri komine Mukaza ari nawe yamutaye mu mvuto aho ruvuga ko abategetsi b'igihugu bariko barivanga mu itunganywa ry'ayo masendika. Ubwo runani rugasaba irekugwa atakirinze gusabwa c'urongoye sendika CPDK. Alphane Manuma arongoye urunani rw'amasendika FENASEB. Ejo ku mugoroba twakiranye umubabaro mwinshi yahagarikwa n'ifungwa ry'urongoye sendika CPDK. Iryo fungwa rero ngo ryo barifatiye ku matati
yoba arangwa muri iyo sendika umwaka urarangiye. Impande zose rero zegwa nayo matati zari zatumweko na procureur wa parquet ya commune Mukaza. Niyongabo Gerard yabajijwe ikibazo kimwe igituma ngo yoba yagumije ibikoresho vyegukira iyo sendika. Niho procureur wa parquet yegukira komine Mukaza yaca aja gukebukana n'umugwi userukira uruhande rumwe rutavuga rumwe n'uwo Gerard Niyongabo aserukira. Bono nyene ikingingi kirafatwa yuko Niyongabo Gerard aca ajanwa gufungirwa mu mpimba. Rero igihe hadutse amatati muri sendika si parquet ija gutora inyishu. Hariho mu bisanzwe sentare ibijejwe igaca urubanza hanyuma ikerekana abari mukuri n'abatari mukuri. Twe tukabona rero kw'ivyo ari ukwinjira mu buzima no mwitunganywa ry'amasendika. Ubu bwa vuba umushikiranganji ajejwe akazi n'abakozi ba leta yaheruka kwandikira impande zose abamenyesha ko atanumwe acemera nk'umurongozi w'iyo sendika. Nivyo nyene tukabona yuko ari ukwinjirira amasendika kuko afise ingene atunganijwe, afise n'amategeko ayagenga. Amategeko akerekana neza ingene habaye kutumvikana mu masendika ingene umuti utogwa. Nukuvuga ko ari bene ushinga sendika canke abagize sendika batora umuti bagashiraho inzego bifuza. Twebwe rero dusaba ko Niyongabo Gerard yari yaremejwe mbere n'inama y'urwego rujejwe gutunganya iyo sendika mu mwaka uheze yorekugwa ata kindi gisubiye gusabwa kuko ariko afungwa ku karenganyo. Tugasaba kandi yuko amategeko yubahirizwa, abatware bakareka kwivanga mu buzima no mwitunganywa ry'iyo sendika. Uwo yari Antoine Manuma arongora unanirwa amasendika y'abigisha mu Burundi FENASEB mu majambo avunaguye. Mu kanya amakuru arabandanya. Mu makuru avugwa mu gisata c'intwaro na nababwiye mu ngingo nkuru kameremere y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ntimurekurira kugira ingingo afashe ngo ayirambarareko. Vyashikirijwe na Leonidas Hatungimana arongoye umugambwe PPD gira ijambo akaba n'umwe mu bagendanye na Perezida Ndayishimiye. Leonidas Hatungimana avuga ko ivyo ari navyo bituma adashobora kubahuka kuvuguruza akagwi kagizwe n'abagumyabanga bica bagakiza muri uyo mugambwe akagwi imbere ngo kanamufashije kwiba amatora. Leonidas Hatungimana n'umukuru w'umugambwe PPD ijambo hari kuw'Imana uheze mu kiganiro goniki ca radio Umurisho. Bimwe mu bituma ata kintu dushobora kumwitegako no kubera ubwa mbere Perezida Ndayishimiye uko ndamuzi ntafise ubwo bubasha muri we yo nitara force de caractère yo gushobora guhagararira ikintu akavuga ati ki ndemera kimpitane impfumamfa. N'igihe basinya hamwe n'abandi bagenero kugira ngo biyamirize uko ubutegetsi bwariko buragenda yabaye mu ba mbere baciye baja gusaba ikigongwe kwa Adolphe Nshimirimana. Hanyuma kandi Evariste arafise ikibazo c'ingene yaje ku butegetsi. None nazi ko yize amatora, none barya bamufashije kwiba amatora wumva yobagira iki? Parabo nyene ntaco yobakora. Nico gituma kanabo nyene nibo bari mu batikiza igihugu nibo bama ariko baronona igihugu. None wumva yoza gukora iki kandi azi ko yize kandi abari bo bamufashije kwiba amatora. Hanyuma hari ico nita lo systeme ya CNDD-FDD akagwi kitwa inama nkuru y'inararibonye mugabe igizwe n'abantu atari barya mubona ku mazina, ahanini n'abantu bamwe mu bagenero mu bafite amafete y'ubugenerali bamwe nibo rero bama babonana niyo batabonanye akagira umutelefona no kuvuga arashobora kumera bigahitamwo akamera nk'ufashe ingingo agaca yibuka ko ategerezwa kubanza kuvugana na babandi bashambwira ati uribagiye iki niki ya ngingo igaca igenda ifu y'imizira. Leonidas Hatungimana rero haranatanga uburorero bwerekana ko umukuru w'igihugu yagiye arafatira ingingo abategetsi batandukanye ariko budakeye na kabiri abafatiwe izo ngingo bagakuraho nyabuna abashimirwa. Dusubire twumvirize Leonidas Hatungimana arongoye umugambwe PPD gira ijambo. Arakuye umuntu muri Regidezo yabanje kuja ku maradiyo aramututse hanyuma agaca mujana mu mabanga mu biro by'umukuru w'igihugu mu gisata kijejwe guha amanota abashikiranganje. Ico gisata rero yamushizemwo we nikiraba na bijya yahora akoramwo. Nukuvuga ubu niwe atanga amanota niyo bita biro d'études stratégiques ariyo igira evaluation ku bashikiranganje. Kandi uronse amanota ameze uku nuku hari igihe wazubona umushikiranganje
baramukuye. Ni ukuvuga rero kubona uyu muntu aca mushyira hariya hejuru aze gukondorora wa wundi yariko aramukurikirana ni ikibazo. Uwa kabiri twovuga uyu yahora muri Otrako amukuye gutwara Otrako aciye amujana gutwara igisata, nawe nyene yabanje kumukeke aciye aja kuja gutwara igisata cyo gutwara abantu n'ibintu mu gihugu hagati n'inyuma y'igihugu. Murazi ko yigeze gukora no muri rya cyo kuri aeroport. None aho twovuga ngo yaramuhanye canke yarimenya amaso wenyine ko yaragiye aravuga mu nyuma ivyo ariko aravuga bimunanira gushira mu nge. Ejo bundi aragiye aratoroganye imbere y'abacamanza araboroza ariko nagira ndababwira gushika kuri iyi tariki jewe narabajije mu bacamanza mbere bo hejuru bose nukuri barambwiye ubu nta mu procureur numwe nta mucamanza numwe arigera abogozwa canke ngo ahanwe muri iki niki, nta numwe. None ko ari we agena aba procureur, none yabujijwe kubo ubu hari hano aba procureur batiye bavuga ati yaraducafu yaraduceza urubwa igiturere kare tukirye ahubwo turushirize nuko twahora tukirye. Ejo bundi mu mpera z'ukwezi k'umunani mwarumvise ibyo yagiye arifatiye no kuratoteje umukenyezi procureur wo mu Kayanza aravuga ngo ngura igipfamutima nukuri yaravuze amajambo. None procureur singa ntakiri harya nyine ibereye harya nyine ariko ari mu mabanga. None yoba yarihenze, nimba yarihenze nagenda musubiza agashambara yamwambuye. Abatari bake rero babona ko dosiye y'isahurwa ry'imiliyardi 54 z'amarundi amafaranga yaragenewe ibikorwa byo kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba kuruza impanda nayo nyene ihapfa guherera mu myidogo y'umukuru w'igihugu cyo kimwe n'ayandi madosiye yagiye aravugwa ajanye n'ubunyonyezi. Mu gisata c'intwaro kandi abanyagihugu muri komine Rugombo intara ya Cibitoke baridogera akamwana wa mama karanga abajejwe intwaro mu bijanye no gukurikiza itegeko ribuza guturutsa ibitungwa. Abanyagihugu bagatanga akarorero k'inka z'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano Geruvendira ko buca ziturukirizwa mu mirima y'abanyagihugu yegereye ikiyaga Dogodogo. Izo nka ngo ntawubahuka kuzikomakoma mbere n'abanyagihugu bonewe ngo ntaho bitwara. Idonido na Elvis niyo mwongere. Abanyagihugu bo muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke bamenyesha ko bagiye babona mu bucagucagu bwo kuri uyu wa mbere inka z'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano ndira ko buca Jeruve zirisha mu mirima y'abanyagihugu yegereye ikiyaga Dogodogo. Ivyatangaje abo banyagihugu bakibaza nimba itegeko rya leta ribuza guturutsa inka iryo barifata bamwe. Ukuvuga harafashwe ingingo ko ibitungwa biguma mu ngo tukavyubakira. Jewe rwanje ziri mu rugo intunga ntisohoka, ariko ikintu kibabaje kikantera agahinda nuko iyo ngingo yafatiwe twebwe twenyene bato bato, hariho abantu bakuru iyo ngingo itafashe. Inka zahanye ku ruterereza z'umugabo yitwa Nanka badusangiye naza kugarika urumva abantu bantakorwako turi kumwe nazo niho zihirwa niho zama numva zagiyereza. Izo nka zegukira umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu ngo zirirwa zirona mu mirima y'abanyagihugu kandi uwo zoneye ntashobora kwitwara nk'uko umunyagihugu avyigana. Urumva rero birababaje kubona abantu bato bato twebwe twubahiriza amategeko ariko abo bantu banini banakorwako bakaba batayubahiriza. Kandi za nka nyene zikaca zigenda mu mirima y'abantu bato bato wumva nabo zikonera nahurega bakubwira ati tuguhe inomero mwivuganire, wumva nta jambo tugira rero naco gituma bigoye bibabaje. Uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka musanteri wa komine Rugombo ategerezwa gufasha gukurikiza iryo tegeko rishasha rigenga ivyo korora. Elvis niyo mwongere. Nyuma y'akaruhuko turabandanya n'ayavugwa aho mu ntara nyene ya Cibitoke ariko mu gisata c'uburimo. RPA Ubwoba ko inzara ishobora kubatera ni byinshi mu banyagihugu birimizi bo muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu gihe mu kwezi kwa Gitugutu abarimyi bahora baba bamaze gutera imbuto zitandukanye mu mirima yabo. Muri kino gihe nta kirakorwa kubera imvura itaragwa. Danikere iratwumva adushikane aho muri komine Rugombo y'intara ya Cibitoke. Abarimyi bo muri komine Rugombo barahagaritswe umutima n'ingene gushika ubu atamvura irakoroka mu ntara ya Cibitoki. Mu kwezi kwa Gitugutu ngo bahora baba bamaze gutera ibiharage, ibigori cyo kimwe n'ibindi biterwa mbumbarugo bibafasha mu buzima bwabo bwa misi yose.
ariko uno mwaka ngo siko biri. Uyu numwe mu barimyi bo mu ntara ya Cibitoki. Gusa nuko akavura kazi kugira imvura yanse kwera imvura yanse n'ikibazo gikomeye cyane akavuga dutere ashitanse bazanse makera barabutumvira yanse ko turabona yuko abantu bari bagiye mu kwicumi bariko ratera bariko yashasha mu bigori n'izindi harazi barabona yuko ntigikunda imvura n'izuma ntibaratera imbati ntibaratera imeraraye. Muri kino gihe abo barimyi batinya ko n'inzara ishobora kubatera umwanya n'umwanya kuko n'isoko ryabafasha kuvomera umuceri bahora bikora ko ryugawe. Bakora binjirana ibyo bari binjira kandi bagacuraba n'ingene amazi yari yarahagaritse y'umuceri bakuvuga ko ushobora gufata izindi ntumbero umuceri kandi uhagaritse urumva inzara ishobora kuyinjiramo yose. Aho mu ntara ya Cibitoki bamwe mu barimyi bari bamaze kwita ngo barateye imbuto zabo zaheze mu kuzimu kubera atamvura izo mbuto zabo zahavuye zironka. Danikere irakumva na wewe urakoze. Hagataho ikigo Ijebu kijejwe gutegekanya ibihe by'ikirere kimenyesha abarimyi ko hageze ko batera imbuto kuko imvura itagisubiye inyuma. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu w'Imana, Augustino Ngenzirabona arongoye ico kigo yasiguye ariko ko imvura itagwiriye ku gihe bari bamenyesheje bivuye kwihindagurika ry'ibihe. Umviriza. Bakunze mu gukoresha amakuru ashikirizwa n'ibigo cyaje mu gutunganya imirimo yanyu iminsi yose nk'uko twari twabishikirije mu minsi heze igihe twari ko turashikiriza ikiganiro kijanye n'ingene igihe c'agatasi kizoba kimeze. Twari twamenyesheje yuko hagati y'itariki 15 z'ukwezi kwa Gitugutu imvura izoba yatasuye mu gihugu cyose. Mugabo siko byavuye bigenda, harabayeho iminsi mikeyi twabonye yarenzeko, ariko muri no minsi turabona yuko imvura yatasuye. Dukoranye n'abahinga bajejwe igendereza y'ikirere twabonye ko imvura yatanguye kuza kandi izogwa ku rugero rukwiye. Ari naco gituma duteye akamo abahinga bajejwe cane cane uburimyi n'ubworozi ko bafatira kuri iyi nkuru kugira ngo bagire ico bashikirije abenegihugu. Twebwe turabona nuko bwa muntu mu vyuma dukoresha n'ubuhinga dukoresha yuko imvura ije kandi itagisubira inyuma. Augustino Ngenzirabona arongoye ikigo Ijebu kijejwe ihindagurika ry'ibirere. Inkuru ya nyuma y'ano makuru ivugwa mu gisata c'indero. Ishure ryisumbuye rya Rugari muri komine n'intara ya Muyinga rirahanzwe n'ubukene bw'amazi, mu gihe amazi yose akoreshwa mu bikorwa bitandukanye avomwa n'imodoka y'ishure. Ibijanye no kubahiriza amabwirizwa y'isuku biraheza bigacumbagira, ndetse n'itunganywa ry'ibikorwa by'ishure rigahungabana. Abarezi n'abanyeshure bagatera kamo ishirahamwe Regidezo muri iyo ntara kubafasha gutorera umuti iyo ngorane. Ni inkuru twateguriwe na Eric Niyonzima. Ishuri ryisumbuye ryo mu Rugari muri komine n'intara Muyinga ni ishuri rifite uburaro. Nkuko amakuru duhakura abimenyesha, isuku ntirishemeye namba kuri iryo shuri ry'uburaro biturutse ku bukene budasanzwe bw'amazi. Byaba isuku ku banyeshuri ubwabo ku mubiri no mu nyambaro, byaba isuku ryo mu buraro, mu gikoni n'utuzu twa sugumwe no mu mashuri, aho hose isuku gifashe nabi cyane. Amazi yose akoreshwa kuri iryo shuri aba yavomwe ku mugezi hifashishijwe imodoka y'ishuri. Ayo nayo naheza ngakwire mu gutunganya ivyo bikorwa byose. Nayo abanyeshuri bagiye kuvoma ayo bakoresha mu bijanye n'isuku ryabo bagira urugendo rw'ibirometero 8 mu kugenda n'ibindi 8 mu kugaruka. Ibiheza bikabaruhisha cyane, ntibashobore no gukurikira neza ivyigwa. Nkuko ayo makuru abandanya bimenyesha, abarezi bo kuri iryo shuri barasavye ababijejwe na cyane ishirahamwe Regidezo kubaronsa icuma gikwiragiza umuyaga nkuba bita transformateur mu gifaransa, kugira ngo gifashe mu gushikana umuyaga nkuba ku mwonga uri nko ku birometero 2 vy'iryo shuri. Ahasanzwe hari imoteri ikoreshwa umuyaga nkuba ishobora kuduza amazi kugeza kuri lise ya Rugari, ariko rero icyo cuma
bita transformateur kikaba kitaraboneka mw'ishirahamwe Regideso imuyinga. Lise ya Rugari ifise abanyeshuri 492. Eric Niyonzima nuko rero mfite namwe bakunzi ba radio RPA ni kuri iyo nkuru ijanye n'ubukene bw'amazi buvugwa kuri lise ya Rugari mu ntara ya Muyinga duce dusozerera ko amakuru yo kuri no munsi wa kabiri igenekezo ya 19 gitugutu umwaka wa 2021 mwakoze mwebwe mwese ku kanya mwafashe ko kubana natwe nongera nkengurukira kandi abamenyesha makuru bagenzanje umwe wese ku nterano yatanze kugira ano makuru ashobore kwegeranywa cyo kimwe n'abahinga b'ivyuma batumye tuvuga mu katwumva Emmanuel ninge ko mwari kumwe kuri mikro nkaba ndabike banuye muroranijwe mu byanyu no mu banyu.